amajambo mfise kuri no mwanya na majambo atubwira ngo reka kuvanga ivy'Imana n'ivya Satani. Yesu ahabwa icubahiro. Reka kuvanga ivy'Imana n'ivya Satani. Muri kino gihe turimwo ni gihe kidasanzwe, ni kihe kigoye aho usanga ivy'Imana bagenda babivanga n'ivya Satani. Turiko turaza kenshi na kenshi, turi na madame turiko turaza asanga duciye nko ku masalle de reception amwamwe ugasanga abantu bariko barasengera. Mugabo mu mwanya muto bavuye kwa cyanye imbere yindi misi ugasanga bariko barahanywera inzoga. Bariko barakorera ibintu bidahesha Imana icubahiro. Bariko baravanga ivy'Imana n'ivya Satani. Imana itubabarire gose. Kandi si ivyo gusa, muri no misi turi mu bihe vya nyuma. Hari uruvange rudasanzwe kandi bidahesha Imana icubahiro. Ugasanga abakozi b'Imana uno mwanya n'abakozi b'Imana uwundi mwanya ugasanga bari mu bindi bidahesha Imana icubahiro. Abaririmbyi nuko nyene, abakozi b'Imana bo mu buryo butandukanye ugasanga nuko nyene. Hari uruvange ukabura abakozi b'Imana babizigirwa, abavugira Imana vy'ukuri ukababura iyo bagiye. Imana idutabare gose. Reka kuvanga ivy'Imana n'ivya Satani kuko n'ibintu bibiri bitavangika. Ni nkuko wofata amazi ugashiramo petrol canke essence nibivangika na gatoyi. Usanga petrol canke mazuti guma hejuru, amazi nayo akaguma hasi, nibishobora kuvangika. Hari ibintu rero bitavangika n'ivy'Imana n'ivya Satani ntibivangika na gatoyi. Tuze rero turabivangura. Yesu ahabwa icubahiro. Twebwe twatahuye Imana, twebwe twakijijwe, tube abantu bamenya gutandukana ivy'Imana n'ivya Satani. Duhitemo ivy'Imana vyonyene kuko nivyo bizotujana mu ijuru. Yesu nahabwa icubahiro. Dusome mu gitabo ca Samuel. Turaba abantu bavanze ivy'Imana n'ivya Satani. Ikibazo bagize, baragize ikibazo kidasanzwe kubera bavanze ivy'Imana n'ivya Satani. Dusome muri Samueli wa mbere igice ca 5. Dusome hajya ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 12. Dusome. Nibaza yuko twahabonye abafise Biblia itahinduwe itahinyunyanyuwe. Baso dusome mu rupapuro rwa 315. Dusome. Imana iteza Abafilisitiya ivyago kubw'isandugu yayo. Umugorongo wa mbere. Abafilisitiya bafashe mpiri isandugu y'Imana bayikura i Ebenezeri bayijana i Ashidodi. Baraheza bayinjiza mu ngoro ya Dagoni, bayitereka iruhande ya Dagoni nyene. Bukeye mu mavyuka ya kare Abanyashidodi basanga Dagoni yatemvye yubamye imbere y'isandugu y'Uhoraho. Barayegura bayisubiza ahantu hayo. Bukeye bwaho mu mavyuka ya kare nyene basanga Dagoni yongeye gutemba yubamye imbere y'isandugu y'Uhoraho, kandi umutwe n'ibikonjo vyayo vyahimbaguritse vyayivuyeko bitembagara mu rwinjiriro. Hari hasigaye umutumba wayo gusa. Nico gituma abaherezi ba Dagoni n'uwinjira mu ngoro yayo wese bitonda kudakandagira mu rwinjiriro rw'ingoro ya Dagoni yo muri Ashidodi gushitsa n'ubu. Maze ukuboko k'Uhoraho gushikamira Abanyashidodi n'abahakurira arabageseza abaterera ibihute. Abanyashidodi babonye bibaye bityo baravugana bati isandugu y'Imana y'Abisirayeli ntikagume muri twebwe kuko ukuboko kwayo kudushikamiye twe na Dagoni Imana yacu. Niko gutuma kubaganwa b'Abafilisitiya bose bakoraniraho barababaza bati mbega isandugu y'Imana y'Abisirayeli tuyigenze dute? Barabishura bati nibayijane i Gati. Nuko bajana
y'iyo sandugu y'Imana y'Abisirayeli. Bamaze kuyishika nayo, ukuboko kuhoraho kurwanya icyo gisagara kuba Civutu, aterera ibihute abo muri ico gisagara. Abato n'abakuru bisesa ku mibiri yabo. Nuko iyo sandugu y'Imana bayirungika i Ekuroni. Igiserukayo, abanyekuroni bavuza induru bati, batuzaniye ya sandugu y'Imana y'Abisirayeli ngwitumare n'abacu. Niko gutuma kubaganwa bose b'Abafilisitiya bakoraniraho, barababwira bati, nimurungike iyi sandugu y'Imana y'Abisirayeli isubire aho yahora, ireke kutumarana n'abacu, kuko muri ico gisagara cyose urupfu rwabaciye ivutu, kandi ukuboko kw'Imana kwari kubashikamiye cyane. Abatafuye batererwa ibihute, induru z'ico gisagara zishika mu ijuru. Imana idutabare gose. N'aya majambo tugiye kumarana uno mwanya mutoyi tuyavugana ko ni inkuru z'ibi bihugu bibiri, igihugu cy'Abisirayeli n'igihugu cy'Abanyafilisitiya. Aba bantu kenshi bama bari mu ntambara, bama bariko baragwana ibi bihugu bibiri. Mugabo ntibari bafise no kwizera kumwe. Abafilisitiya bari bafise imana zabo basenga, imana zitari imana z'ibibumbano, imana z'ibibazano. Mugabo aba Banyisirayeli bobo bari bafise imana y'ukuri. Yesu nahabwa icyubahiro. Imana yarimye isi n'ijuru, imana igira bikaba, imana yugara atanumwe ashobora kugurura, imana igira neza ibihe byose. Iyi niyo yari imana y'Abanyisirayeli. Kandi Abanyisirayeli bari bafise isandugu y'Imana, kandi iyo sandugu niyo iri hagati yabo. Bama bafise itsinzi kuko harimo ubushobozi bw'Imana, harimo ubwiza bw'Imana, kandi igihe cyose baba bari kumwe n'irya sandugu y'Imana barabona ikiganza cy'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Hanyuma bateye baranesha. Hanyuma iki gihe rero usomye harya kuri kigiye gice cya 4, nibo bateye Abafilisitiya, barabatera. Mugabo isandugu bari bayisize inyuma, ngo bari bayisize ishiro. Hanyuma bateye Abanyafilisitiya, bari bazi yuko bategezwa kubanesha. Mugabo ntibo banesheje kuko isandugu y'Imana bari bayisize inyuma. Yesu nadutabare gose. Bari basize inyuma bagenda uko nyene. Kubera bagiye uko nyene baraneshejwe n'Abanyafilisitiya. Abanyafilisitiya barabanesheje, barabicamo na benshi. Imana idutabare gose. Imana idutabare bene data. Hari inyuma, Imana idutabare. Nabona yuko turiko turumvikana. Hanyuma bamaze kuneshwa, baciye baja hamwe bariyumvira ngo mbega ni kubera iki twaneshejwe? Kubera iki bajya abantu b'Abafilisitiya twama tubanesha, mugabo no munsi byahindutse? Baca babibuka yuko isandugu bayishize ishiro. Baca batuma ku iyo sandugu ngo nimugende muzane irya sandugu kugira ngo ubwiza bw'Imana buwe hagati yacu. Bagenda barayizana, bayizanye ishitse hagati muri bo. Haci haba umunezero udasanzwe, haba karuru kadasanzwe, kugezaho Abafilisitiya iyo bari bumva ibidasanzwe biriko birakoreka mu Banyisirayeli. Ngo mbega ivyo bintu nibiki? Ngo birashoboka yuko ari sandugu y'Imana yabashitse muri bo, kandi bari bazi yuko bafise ubushobozi, bari kumwe nayo, baronka ubushobozi budasanzwe. Baragira ubwoba ngo ko bamaze kuronka iyo sandugu yabo kuri hagati yabo, birashoboka yuko bashobora kutunesha. Mugabo bariremesha ngo naho bimeze gutyo turibaza yuko tuzakubanesha. Hanyuma tugeze rero tugeze. Hanyuma barongera barabatera, babateye. Mugabo baraneshwa, barabanesha kubera batizigiye Imana yabo.
baca bafata mpiri na ya sandugu barayifata. Nivyo twasomye ngaha, ya sandugu barayifata kubera bari bazi ubushobozi bwayo, baca barayifata bayijana ahantu twasomye ngo bayishikana i Ashidodi. Bayishikanye i Ashidodi. Iyo bari bafise ikigirwamana cyabo cyitwa Dagoni, kandi ico kigirwamana cyabo cyitwa Dagoni bari bacubakiye ingoro, niho ico kigirwamana ca Dagoni cyabo. Hanyuma ngo hinge rero ngo tubishire hamwe, bagenda kuvanga ivy'Imana n'ibitari vy'Imana. Imana idutabare gose. Bashitereka ahari Dagoni, haruhande yaho bashira ya sandugu y'isezerano. Hanyuma baragenda. Ivyakoretse twavyumvise. Bavyutse mu gatondo baje basanga cya kigirwamana Dagoni cikubi cyatembagaye, kandi nticyatembagaye iruhande canke ibumoso canke iburyo, mugabo cyatembagaye imbere ya Dagoni, kugira ngo Imana yerekane yuko Imana ifise ububasha bwose. Imana ni Imana idasanzwe. Imana yacu ni Imana ikomeye. Iyo Mana yashatse kwerekana ububasha bwayo imbere ya Dagoni. Basanga cya kigirwamana cyabo Dagoni cyatembagaye imbere y'isanduku y'isezerano irimwo ubwiza bw'Imana. Babibonye baratangara. Iki ntitwagiye kuryama gihagaze neza, kandi nibaza yuko iki Dagoni cyari igishushanyo kinini cyane, kuko barakora ibishushanyo bidasanzwe, kuko vyose vyariho byashobora gukoreramwo ivyo bintu, vyariho ku bwinshi. Hanyuma basanga cyatembagaye. Baragira ibibazo ngo nta kibazo, ngo iyi ni Imana yacu, hinge dusubire tuyivyure. Imana bavyura. Yesu adutabare gose. Mwarabonye Imana igwanirwa n'abantu. Imana yacu ntidushobora kuyigwanira, niyo yonyene yigwanira. Yesu nashimwe. Mugabo Imana yabo yitwa Dagoni barayigwaniye ngo hinge tuyihagurutse. Barayihagurutsa kugira ngo isubire hagarare. Imana irabareka, barahagurutsa kirahagarara. Hanyuma basubira kuja kuryama. Mu gatondo ka kare bavyutse basanga n'ubu nyene cyaguye imbere y'Imana, imbere y'isanduku y'Imana. Mugabo no ubuhoho ngo umutwe n'ibikonjo byose byari vyamenaguritse, kandi bija ko Imana ibishira imbere y'ugwinjiriro kugira ngo Imana yerekane ubushobozi bwayo. Imana yacu ni Imana nyamana, ni Imana idasanzwe, ni Imana idafinishwa. Ushaka gufyina uzofyine n'ibindi, mugabo ntuzofyine n'Imana, kuko Imana ishatse irashobora kugufata ikakuzingazinga, ikaguta no mu muriro, nkuko wowe ufata akaratasi ukakazingazinga ukagataha mu muriro. Imana ihabwa icubahiro. Uko niko Imana yabigenjeje. Hanyuma babibonye baragira ubwoba, nkuko twabisomye, baragira ubwoba. Hanyuma ngo si ivyo gusa, Imana yarabatejeje n'ibihute kubera ukugarariza, kubera ukukinisha Imana. Bafata ivy'Imana baja kubivanga n'ibitari vy'Imana. Imana yacu nidutabare. Ibihute birababaza. Ngira muramaze kuguhara ibihute. Ushobora kuba waragwaye kimwe canke bibiri, mugabo ababobo ngo wari umubiri wose. Hanyuma babonye ivyo byose biriko biraba baravyihweza ngo none tubigenze gute. Bafata ingingo yo kukura iyo sandugu bayijana muri iki gihugu, muri iki gisagara twumvise citwa Gati, kugira ngo batabagwe. Ya sandugu barayitwara ija muri kino gisagara. Muri cya gisagara nyene haba ibidasanzwe, ibihute biramara abantu. Bamwe barapfa, bamwe bagira ibibazo bidasanzwe, ibihute mu mubiri wose. Babibonye ngo isandugu ituzana ivyago, ngo none tubigenze gute. Bafata ingingo yo kubijana mu kindi gisagara.
iragenda. Abo muri ico gisagara twumvise baca baratakamba ngo turanse nimuzani iyo sandugu ino, kuko yotuzanira ivyago. Kuko bari bazi iyo sandugu ingene imeze, ingene ari sandugu idasanzwe, ni sandugu yari mu bwiza bw'Imana. Bene data, Yesu ahabwa icubahiro, Yesu ashimwe. Barayiyamiriza ngo nishiki wacu kuko twogira ibibazo. Babibonye baca bakoranya abaganwa, kuko kare bakoranya abaganwa b'ivyo bisagara, mugabo ubuho bakoranya abaganwa bose kugira ngo bafate ingingo. Ngo mubona twokora iki kugira ngo dutabagwe? Ngo kugira ngo dutabagwe nta yindi nyishu iyo sandugu no kuyisubiza iyo twayikuye. Ngo tuyisubize iyo twayikuye, kuko bitabaye gutyo turahona. Imana yacu nihabwa icubahiro, Imana yacu nishimwe. Ntuzofyinisha Imana, kuko Imana ifashe ingingo uramererwa nabi. Imana yacu ni Imana idasanzwe, Imana yacu ni Imana ikomeye. Hanyuma bafata ingingo kugira ngo bayijana ahandi. Mugabo bibagira yuko Imana ariyo yonyine bategerezwa gusaba. Bategerezwa gusaba ikigongwe, bategerezwa kuyiyegereza. Mugabo baguma biyegereza bya bigirwamana byabo. Imana yacu dutabare. Abantu bagira ibibazo kubera iki? Kubera ugukengera Imana, kubera ugufata minenegwa Imana, kubera ukuvanga ivy'Imana n'ivya Satani. Nuno munsi nkuko twabivuze niko biri. Hari abantu bashaka kuvanga ivy'Imana n'ivya Satani. Uri kuri kwegera umuvumo mwene data. Ni waba uvanga ivy'Imana n'ivya Satani, uri kuri kwegera umuvumo nk'aba nyene doje gusoma. Kuko Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana idasanzwe nkuko twabivuze. Ugasanga umuntu numukozi w'Imana avuga ijambo ry'Imana, numupastori, numumenyesha Imana, mugabo ugasanga agiri hari imuhira usanga ari mu bindi. Usanga ari mu bindi, mu bidahesha Imana icubahiro. Hariho abagenda kurondera ubushobozi bwo mu mwiza, hariho abagenda kurondera ubutunzi buzananye mu mwiza, bakaba bariko baravanga ivy'Imana n'ivya Satani. Mugabo Imana ntibagire ngo iyo Mana irihoreye ngo ihwanye nabo. Mugabo hari igihe izokora. Yesu adutabare gose. Hari igihe izokora, hari igihe izokwigaragaza, hari igihe izokwerekana ubushobozi bwayo. Dutinye iyo Mana bene data, dutinye Imana, ntituvange ivy'Imana n'ivya Satani. Twahisemo kuba uw'Imana, tubandanye tuba uw'Imana kandi tuyikorere mu bwizigirwa. Yesu ntabwo icubahiro. Tuyikorere mu bwizigirwa, kandi nitwayikorera mu bwizigirwa nayo izodutabara, izodukorera ibidasanzwe. Ugasanga rero ubutunzi bwatwaye abantu, akava mu vy'Imana akaja kurondera ubutunzi mu bintu bidahesha Imana icubahiro. Kandi ubwo butunzi umuntu ashobora kuburonka ariko arakorera n'Imana, kuko Imana irafise ubutunzi bwose. Yesu ntabwo icubahiro. Ushaka ubutunzi busaba Imana, kandi Imana irabufise kandi izobugwa. Ushaka icubahiro gisaba Imana, kandi iyo Mana izokiguha. Imana yacu nihabwa icubahiro. Kijya cyose ushaka gihwanye n'ubugombe bw'Imana gisaba Imana, kandi Imana iragifise kandi izokiguha. Ni waba umwizigirwa izokiguha, ni wayikorera mu bwizigirwa izokiguha. Kubera iki ushaka kuvanga ivy'Imana n'ivya Satani? Kandi Imana yacu ifise vyose, kandi Imana yacu itanga vyose, ivyifise vyose irabiha abayo. Tureke rero gufyinisha Imana, tureke gufyinisha Imana bene data. Turi mu bihe vya nyuma, Yesu agiye kuza.
niyaza agasanga uri kurafyinisha Imana, uri uravanga ivya Satani n'ivy'Imana, ole kwako nakaga kuri wewe. Iri jambo rero rije kuri jewe, rije kuri wewe kugira ngo ridukebure twebwe abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Tube abizigirwa mu vyo dukora bene data, tube abizigirwa mu bikorwa vy'Imana, kandi nitwaba bizigirwa nta kabuza iyo Mana yacu izotugirira neza. Nitwiyanduze rero n'ubutunzi, nitwiyanduze n'icubahiro, nitwiyanduze n'iki canke kiriya kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Turi mu misi ya nyuma. Mbega Yesu yoza nkuno Musa agasanga uriko ukiri muri ivyo vyo kwiyanduza, muri ivyo vyo gufatanya ivy'Imana n'ivya Satani, mbega wobuwande Yesu niyaza agasanga uno mwanya uri mu vy'Imana, uwundi mwanya uri mu vya Satani, mbega wo koriki? Wobuwande nkuko nabivuze. Nahawe rero ho kwisuzuma, mbega ivyo ndiko ndakora mu bikorwa vy'Imana, mbega ndabikora mu bwizigirwa, mbega ndabikora neza, mbega Imana iri mu ijuru iranyishimira, ibona ibikorwa ndiko ndakora, iranyishimira, Imana iranyishimira mu vyo ndiko ndakora uno musi. Niwasanga vy'ukuri uri kurakora mu bwizigirwa, utari kuravanga ivy'Imana n'ivya Satani, uhe Imana yacu icubahiro, kandi usaba Imana inkomezi kugira ngo ubashobore kubandanya urugendo. Turi mu bihe vya nyuma, umwanya n'umwanya Yesu arashobora kuza. Icifuzo canje nuko yosanga nkikora mu bwizigirwa, icifuzo canje kandi nuko yosanga namwe bene data mwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza muriko murakora mu bwizigirwa. Icifuzo canje nuko twese Yesu ashitse nk'uno mwanya yosanga turiko turakora mu bwizigirwa, kandi adusanze muri iyo situation, muri iyo ngene nyene, nta kabuza tuzoba mu bazomusanganira. Mugabo niyaza agasanga twapfuye turabizigwa imbere yiwe, tuzoba mu bambere bo kumusanganira, kuko ni twebwe tuzoba abambere mu kuzuka kugira ngo tumusanganire mu kirere. Mugabo wewe uri kurakora mu manyanga, utari kurakora mu bwizigirwa, uvanga ivy'Imana n'ivya Satani, ashitse no munsi agasanga uri muri ivyo, ntuzomubona kandi ntuzoja mu ijuru na gatoyi. Imana yaturemye twese ishaka yuko tuzobana nayo mu buzima mu buzima bwo mu ijuru. Nico yaturemye, tuzobane nayo, dushima iyo Mana, tuhimbaza iyo Mana, dutazira iyo Mana ibihe vyose. Mugabo Kristo niyaza agasanga uracari muri ivyo vyo kudakora mu bwizigirwa, vyo kuvanga ivy'Imana n'ivya Satani, nta kabuza ntuzojana nawe. Uno musi rero wari umusi mwiza. Wewe wumvise aya majambo, wewe wumvise iriganuke rivuye mu ijuru, kugira ngo wizere Kristo nk'umwami, wizere Kristo nk'umwami, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta numwe ashobora gushika kwa data atamujanye. Urahawe ikaze rero utaramwizera, kugira ngo umwizere uno munsi, hanyuma ucike umwe mu bana b'Imana. Mugabo nawe wasubiye inyuma, wewe wigeze kumwizera, mugabo ukavangirwa, ugakora ibidahimbara Imana, ukavanga ivy'Imana n'ivya Satani, mbere ukabivamo, ukava mu vy'Imana ukifatanya n'ivya Satani. No musi n'umunsi mwiza, turaguha ikaze. Turarangije, sishaka kubatevya. Wiyumvire, nanje niyumvire, twese tiyumvire, hanyuma ufate ingingo. Turabaha ikaze.